Hello family, muraho mumeze neza, nizere ko muri amahoro aho muherereye hose. Mbaye ikaze cyane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel, ni channel ibashikiriza ibijyanye n'urukundo, iby'ingo n'imiryango, n'ibindi n'ibindi. Niba rero ari ubwa mbere, ntugende udakanze subscribe, like, share na comment kuri iyi channel ya Iby'iwacu TV kugira uko dushizeho video uyibone bitakugoye. Uyu munsi rero urashobora kwiyumvira mbega uyu munsi Fofo agomba kwigisha iki. Icyo ngomba kwigisha uyu munsi uraza kugikurikirana. By'ukuri uyu munsi hari ikiganiro special ku bwanyu, kandi ikiganiro cy'uyu munsi kijyanye n'abamama cyane. Uyu munsi ngomba kuvugira abadamu, ngomba ndabibire akabanga n'akabanga kayo rero ngomba kwibira abadamu. Ikiganiro cy'uyu munsi kivuga ngo kubera iki uri umudamu ushobora kwemera ko umugabo wawe ashobora kugufubya. Umugabo yo gufubya gute kandi muri kumwe? Ndashaka kukubwira neza yuko wa mudamu nyumva udashobora kwemera ko umugabo wawe ashobora kugufubya. Umugabo mubyaranye abana 5, okay? Abana 6, abana 3, abana 4. Mugabo kugera uno munsi, iyi saha, uyu munota mvugiyeho canke ntangiye ko kino kiganiro, nta n'umunsi umugabo aragushikana ku murundo, sibyo? Hanyuma wowe nk'umudamu ukaguma uvyemera kubera ko uvyemera. Wa mudamu uza gukurikirana kino kiganiro ngomba nakwibira ibanga, namba utarubizi hari akabanga ngomba kukwibira kugira ngo umenye ingene ushobora kugwanirira urugo rwawe canke ugwanirire uburyohe bwawe, nawe wumve ko urangije mu bandi, nawe wumve ko uryohewe nk'abandi. Nta mpamvu ihari y'ingene ushobora kumbwira ko umugabo yoguma gufuvya nawe uri nk'umugore kandi ufise ububasha bwo gukorana nawe imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, hanyuma nawe ukaguma uvyemera. Umviriza rero ndakubwira, ntiwemere ko umugabo agufuvya. Uburyo bwo kwanka ko umugabo wagufuvya burahari ko, kandi iyo ubukurikije uzusanga ibintu bigenze neza cyane, sibyo? Kurikirana rero ino video, hanyuma iraza kukwigisha amayeri y'ingene ushobora gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, hanyuma kandi ukarangiza. Wahora uvuga yuko utarangiza, sibyo? Abagabo benshi baraja ngaho bakavuga ngo jewe nkoze kamwe gusa ikiryama ntisubira kubyuka. Hari n'abandi usanga bavuga ngo jewe nkoze kamwe mara iminota 40 kugira isubire kandi gukora. Hari n'abandi bagabo bavuga ngo jewe nkoze kamwe biba birangiye, sibyo? Birangira gute? Wa mudamu namba ufise umugabo ashobora kuba akora ku imwe gusa bikaca birangira, nawe ukacumurekerana, n'iryari uzoryoherwa, n'iryari azo gushikana ku ndundo, sibyo? Menye neza ko nawe nk'umudamu ubifise mu ruhara. Nimba umugabo ashobora kuba akora ku imwe gusa hanyuma akarangiza, wowe nk'umugore ntushobore kuvuga ati reka mfashe umugabo wanje, reka tugerageze turabe yuko umugabo yashobora gukora ku igira kabiri, ukacurekerana. Izo kwambara yayindi imwe gusa kugera aho ushaje, sibyo? Uzorinda usaza utazi ati barangiza gute, uzorinda usaza ataburyohe wigeze wumva muri imibonano mpuzabitsina. Ikintu ngomba kuvuga ni iki: abadamu benshi twama twaganiriye nabo, nukuri abadamu benshi baridoga, barambwira bati Fofo, by'ukuri jewe umugabo wanje ndamubwiye ko ntararangiza, umugabo wanje ntabwo abyumva koko, ahita vyanka ngo mbasubireho. Abagabo namwe murabifise mu ruhara. Nta kuntu umudamu yo kwitanga akubwira, kuko bivuga abadamu bake. Mwabagabo munyumve, namba umugore wawe ashobora kukubwira ati sheri by'ukuri sinarangije, nukuri ndumva ko twabandanye igikorwa, hanyuma wowe nk'umugabo ugaca umwankira, umugirira nabi koko. Kuko hari abagabo bameze gutyo, ukazavuga ngo sheri numva ndushe, sheri nukuri tuzabisubira ejo. Eske umubwiye gutyo uzi umubiri wiwe muri uwo mwanya ugeze he? Mu gihe umugore wenyine yariza akubwira ati sheri jewe ku ruhande rw'iwanje ntabwo ndarangiza,
hanyuma nawe nk'umugabo ugaca umubwira gutyo ukamuha inyishu nk'iyi yamaze kukubwira icyiyumviro ciwe, ntabwo uba umukoreye neza kandi uba utomboye, uba ufite umugore yugurutse, kuko hari abadamu batabivuga, bahoreramwo ntarangiza mugabo akumva isoni yo kukubwira wowe nk'umugabo wiwe yuko atarangije. Rero urinze uronka umugore akubwira ko atarangije, by'ukuri uba ufite umudamu mwiza. Umudamu umwe niwe yambwiye ati n'ukuri jewe iyo umbwiye umugabo wanje ko ntarangije, umugabo wanje ntabyumva. Tumaze kuvugana ndamubwira ati by'ukuri wamfashe umugabo wawe hanyuma ngira icyo ndamubwiye, hanyuma niyagikora cyangwa akagikurikiza arabe ko nawe yogeraho agukorera imibonano mpuzabitsina kugira aho nawe wumva ko ugeze hehe ku ndunduro, sibyo? Uyu mudamu yabibwiye umugabo wiwe, umugabo we ntabyo yumvaga, ntanashaka kubyumva. None wa mugabo we ko umudamu wawe ashaka ko nawe ushobora kumukorera imibonano mpuzabitsina nawe arangize kandi akaguturukira akanabikubwira ariko ntumwumve, witeze iki? Ubwo niyaronka uwumufubura uzovuga ko bagutwaye umugore? Iyi video ntanze ndazi yuko nkurikirwa na benshi, kandi ndazi namba uri mu bankurikirana uri umugabo utegerezwa kwimenya. Ntabwo ari ngombwa ndakuvuga izina, mugabo utegerezwa kwimenya. Nta mpamvu n'imwe yo kwankira umugore mu gihe aguturukiye akakubwira icyo kibazo. Abadamu turababazwa n'icyo gikorwa mu gihe muri ko muragikora, hanyuma ugikoreye umudamu ntarangize, ni ngombwa umudamu ababare. Rero mu gihe umudamu wenyine yakubwiye ati sheri n'ukuri numva umenga sindarangiza, reka tubandanye igikorwa, ukamwankira, uba uri umugabo mubi kandi uba uri kuramubwira amakosa. Ni hamwe iyo agiye hanze agahura n'umwana azi gukosora neza, by'ukuri aramukosora agasubira, hanyuma wowe umugabo uzosigara atajambo ufise mu rugo. Kubera iki? Yamye abikubwira ariko ntiwamwumvira. Bagabo beza rero turabakunda cyane, by'ukuri rero mutworohereze. Iyo umudamu yagutumbereye akakubwira icyo gikorwa mwumve, hanyuma mukurikize, kuko hari n'abadamu bagereka abagabo babo gishiri dukora uku kugira ngo turabe ko bikunda. Okay? Niyo yabikubwira by'ukuri gerageza ubimukorere nk'uko yabikubwiye, hanyuma ibintu biheze bigende neza. Sibyo mw'abagabo beza? Hanyuma rero ku badamu, icyo ngomba kandi kuvuga ni iki, mw'abagabo mumenye neza ko hari abadamu bazinutse kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, baramaze kukizinukwa, ntibakiryoherwa n'iri banga bivanye n'uko mubibakorera. Hari umugore kugera uno munsi akubwira jewe nta n'apeti nkifise y'umugabo. Ibura kubera iki? Ni muri ya nzira igihe muri ko murakorana nawe imibonano mpuzabitsina utamuryoherereza. Ashobora kuba aguturukira akakubwira ati sheri jewe by'ukuri ndumva yuko ntararangiza, hanyuma wowe nk'umugabo ukamurabira arira. Ni hamwe uzoba umushaka, mu nyuma umugore nawe akumva umenga ntakeneye. Kubera iki? Umuvyurira umubiri, ukamuvyurira ubushake mu mubiri, ariko ubwo bushake mu nyuma ukabufuvya, ntushobore kuburangiza nk'umugabo. Rero iyo uguma umufuvya misi yose, hazogeraho atazoba cumva yuko agukeneye, atazoba cumva yuko akeneye ko mukoranana nawe iyo mibonano mpuzabitsina. Ni hamwe rero usanga umugabo iyo ukeneye umugore wamubwira ko mushaka akakwankira kubera iki? Kubera niyo mubikoze nta kintu yumva, nta buryohe yumva, ahubwo akumva uburyohe yumva umenga uri kuramukinisha cyane. Mu nyuma yaho umubiri we umaze kugira amasantima, hanyuma ayo masantima agafuba, arababara, akumva amerewe nabi. Rero nawe hakamererwa nabi atuma byihoza, iki gikorwa atuma kireka, kuko ababona kumenga ntacyo kimumariye. Sibyo bagabo beza? Rero iyo umudamu yaguturukiye akakubwira ati sheri sindarangiza, gerageza sheri, gerageza vraiment urabe ingene umukorera, mufashanye igikorwa kugira ngo bigende neza. Sibyo? Ngomba rero kwibira akabanga kamwe gatonya abagore bategerezwa kwisonga. Wa mudamu we nakubwiye ntiwemere ko umugabo wawe agufuvya. Uyu ni umugabo wawe, waramukunze aragukunda, uramwemera, muremerana. Nta mpamvu rero n'imwe ishobora kugutuma wowe wemera ko agufuvya.
agufuvye kugeraho muzibyara n'abana 5 6 agufuvya kubera iki? Urazi rero inzira noguha yoroshe mu gihe umugabo ariko aragufuvya. Aho rero ni mu gihe umugabo adashaka kumva inyigisho, uca ukoresha iyindi strategy yawe nk'umudamu kugira ngo urabe ko nawe uruhuka. Edaere ni wowe uri kurahagorirwa aho hantu, ni wowe uri kurahagirira ikibazo. Rero mu gihe uri kurahagirira ikibazo cya wiga uburyo bw'ingene ushobora kugira hane kwidefanda. Okay, uburyo rero ugomba kwidefanda n'ubwayo. Muri ujya mwanya umugabo ahejeje kuri ya mbere, umudamu nkurikirane neza, ahejeje kuri ya mbere igahera mu mwanya mutoya, ntumuhe umwanya wo kuruhuka umugabo wawe. Umuhaye umwanya wo kuruhuka uba uri kuramuha umwanya wo kumva yuko adakene kandi iyo mibonano mpuzabitsina n'ubute buca bumuziramo. Rero namba udakeneye yuko aca bivamo, muri uyo mwanya akirangiza ukabibona ko yarangije, mufate mugumeko mwiyegereze, jya mu gikiriza cy'umugabo. Uyo mwanya uba ari gwawe, nubwo aba atakora kuyigira kabiri arayikora tu, warabizi arayikora byanga byakunda. Muje mu gikiriza cyiwe, tangura gukora nawe igikorwa cyo kumukaresa. Ubwa mbere swate niwe yatanguye, mugabo uyu mwanya niwe ukwiye gutangura igikorwa. Uranyumva madame? Uyu mwanya niwe utanguye niwe ukwiye gutangura igikorwa. Muje mu gikiriza mukarese, tangura kumukaresa, tangura kumutegura. Aha rero nawe harageza aho mutegura. Ubwo we yahejeje, ubu rero kuragwanirira gwawe nawe urabe yuko ugirane urangiza. Mugabo mwiza rero nyumva nawe ngaha, ahantu nawe orohereza madame wawe, ntumwereke ko warushe, ntubivemo. Madame arashobora kuca kubwira ati shere n'ukuri sindarangiza, akubwiye ko atararangiza canke nubwo atobivuga ugatangura kubona atanguye kugukaresa. Gerageza nawe kandi uvyisubizemo, uvyishiremo. Twavuze neza ko biva hehe? Mu mutwe, sibyo? Iyo vyiyumviriye mu mutwe neza na neza biraza tu, biraza. Rero tangura kumukaresa madame, hanyuma uko ugenda kumukaresa mu gikiriza ni kujana amaboko yawe ku dusabo tw'intanga z'umugabo. Okay, iyo mvuze udusabo tw'intanga z'umugabo, edaere tuba dushatse, ntidushaka kuvuga za mvugo zindi ya kubera kuri iyi cyano turubahirize ki amategeko. Ucu byumva ku dusabo tw'intanga z'umugabo ari utwo bita amavya, kuko nubwo novuga gutyo ntibiraba, ni imvugo mbabarira amatwi, ntiraba imvugo ihambaye cyane. Hanyuma udukora ko usa n'uri koragirane, udukuyakuya niko mukaresa mu gikiriza, niko mukaresa ukaja kuri twa dusabo tw'intanga gahoro gahoro, utababaza, gahoro gahoro umukaresa gahoro gahoro. Urumva ko atamwanya wamuhaye. Rero iyo ubikoze gutyo ukaca rero winanata ukuboko kwawe kumwe kuri kudusabo tw'intanga, ukundi kuri mu gikiriza, uva mu gikiriza umanuka uja ku gitsina cy'umugabo, usa n'ugikuyakuya unyereza ya maboko yawe gahoro 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 gahoro. Gutyo rero nibyagenda gutyo umugabo nawe aba ariko arabyishiramwo. Amaze kubyishiramwo, mudamu fata umunwa, ururimi rwawe jana mu mukondo w'umugabo. Okay, ujyane mu mukondo w'umugabo, use n'uwafyeta gahoro gahoro. Kujya ufyeta umukondo w'umugabo niko naye kwa kuboko kwawe kuri kudusabo tw'intanga y'umugabo, cyane kwa kuboko kwawe kuba kuri ku gitsina cy'umugabo, ariko ufyeta mu mukondo w'umugabo wawe. Umaze kubikora gutyo, umugabo nawe cyagufasha agufasha kubyishiramwo, kubyumva ko icyo gikorwa mugiye kukibamwo. Hanyuma iyo bigenze gutyo neza na neza, ni ngombwa igitsina cy'umugabo kigirene kizamuke. Kimaze kuzamuka ukumva ko gitanguye kuguma gatonya, uri umudamu umaze kumva ko gitanguye kuzamuka, kuko iyo kizamutse uravyumva, urumva ko kiriko kiraguma. Kimaze kuguma wa mudamu we, fata rero igitsina cy'umugabo wawe, umutwe w'igitsina cy'umugabo wawe, tangura rero kugikoresha mu gitsina cyawe nk'umudamu. Wewe ni uri kurakora igikorwa, muri uwo mwanya umugabo ntacyo aba ariko arakora, muri uwo mwanya agufasha gusa kubyishiramo. Okay, tangura rero gufata umutwe w'igitsina cy'umugabo wawe, gikoresha mu gitsina cyawe, usa n'uriko urakinyereza gato gato mu gitsina cy'umugabo wawe. Hanyuma ni kuri ubandanya umukaresa, ni kubandanya umusoma, ni kubandanya ufyeta mu mukondo mu mugabo, ni kubandanya ukora kuri twa dusabo tw'intanga
muri uyo mwanya igitsina cy'umugabo nikitafata umuriro, muri comment uzocuza kumbwira kuri iyi video ntanze yuko bitashobotse, ni ngombwa gifata umuriro igikorwa kigirene kibandanye. Iryo rero nibanga nibi y'abadamu, ntuze wemere ko umugabo wawe agufuvya ufite imirimo y'ingene ushobora kuzamura igikorwa wenyene ubwawe kandi igikorwa kikagenda neza cyane. Nta mpamvu rero yo kwemera ko agufuvya kandi ufite ubushobozi bw'ingene ushobora kubikora kugira ngo umugabo ntagufuvye. Murakoze cyane ababandanya bankurikirana, Imana ibayizagire cyane naho butaha. Bye bye.